Hello, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, waba uri mu Burundi, waba uri mu Rwanda, eka waba uri hafi y'amazi, ukaba wumva ikirundi aho uri hose, bakwifuriza ibihe byiza. Nk'uko mubibona turi kuri hoteli Mwarangabo, uyu munsi kuri Nest TV twagiriwe amahirwe yo kuronka umushyitsi, ariko si umushyitsi kuko abenshi muramumenyereye kuri Nest TV. Ndashaka ndakwikaze Etienne widondore wongere uramutse abakurikiye Nest TV bose. Reka ndabashimire bantu muriko muradukurikirana kuri chaîne yacu Nest TV. Sindi umushyitsi, benshi muramenyereye, muramaze kumbona akatari gake no kunyumva mu majwi akatari gake. Nk'uko yabivuze nitwa Etienne Nzoyisaba. Okay, Etienne Nzoyisaba, dukunda kukumva kuri Nest TV akenshi uriko uratuganirira ku bintu bijyanye n'ingo cyangwa ingo za kino gihe. Dukunda no kukumva kenshi uriko uradusigurira indirimbo z'icyongereza cyangwa indirimbo ziri mu ndimi z'amahanga ukazishyira mu kirundi. Bijya bintu wabyiyumviye gute, wabitanguye ryari? Bijya bintu ntabwo ari ubu sinavyiyumviriye ubu, bijya ni bya kera. Kuva kera niga muri secondaire niyo nakunda gukurikirana indirimbo bita ngo izisiguye agasobanuro, birandyohera rero nanje numva mengo ngizemo iciyumviro cy'uko umunsi uri izina nanje nzobijamo. Yego, urabitanguye ukibitangura izihe challenge ushobora kuba warahuye nazo, ingorane wagiye urahura nazo muri make, nubwo utaraba nuvuga utaramaramo igihe kirekire, hariho ingorane cyangwa imbogamizi ushobora kuba warahuye nazo ni nk'izihe? Yego nibyo, nta gihe kirekire ndabimazemo, novuga n'amezi make gusa, ariko kuburya kandi bavuga bati intango ya migoye, kandi ari n'undi mugani bakunda kuvuga mu kirundi ngo ibintu bishasha biba bigoye kenshi. Rero nk'umuntu ntabona naribonye abafise mu mwuga n'ukuntu nyene ushobora kwiyumvira ati ino ndirimbo ndashobora kuyisigura mugabo igahura n'ukuntu n'umuhanzi nyene kuyiririmba, kuko gusobanura indirimbo uyikura mu rurimi rujana mu rundi bakunda kuvuga ngo traduire c'est trahir, harabaho no kuyibesha umuntu agashobora kwesha ugasanga haje nkundaga bateba nyamara kujya kuntu wagisiguye kiriya siko bari kugisigura, bari kubicisha hariya. Mugabo turagerageza ku buryo niburi umwe wese yisangamo akumva ko ide generale nyamukuru yashikiriye icyumviro nyamukuru bashatse kuvuga mu ndirimbo ko cyashikiriye. Mwarimu mbaji rero imbogamizi cyane ingorane, zimwe mu ngorane nahuye nazo nuko kumenye ushobora guhura n'umuririmbyi akavanga nk'indirimbo nk'indimi zitanu, kuvanga indimi zitanu rero icyo bisaba rero yuko uri umuntu nawe ubugeze ku rundi rugero rwo hejuru kugira ngo ushobora kuvuza indimi zose. Ugasanga yarimbye igifaransa, yarasize mu cyongereza, yego akakuvanga n'Espanyol, ugasanga nuko nyene n'igiportugal. Ni kuvuga ngo ujya ikintu cyose nta kizana kandi nta n'ikitakaza. Kugira ibi bintu byiyumvire, hariho umuntu yatumye ugira inspiration, iki cyatumye uba inspired kugira ngo utangire kwibwira ko wasigura indirimbo ukazishyira mu kirundi. Kera nkiri umwana, nibuka ko nari mu mashuri mato hajye mu gatondo bugomba buce saa 11 kuri radio nkuru y'u Burundi, cyane kuri deuxième chaîne. Hari ukuntu bakunda gushira ku turirimbo nyene two hanze, kumva nyene turaryohera tugasosera umuntu ayisinziriye, mugabo kumva none ko tutabyumva. Nibuka ko hari gihe twaba turi kumwe na mama mu rugo, ugasanga ariko radituka ngo kuramo ivyo bintu ngo ntavyo twumva. Ako kantu mvuze akenshi urashobora nk'ubu iyo mu byaro ruguru ofete no hano mu gisagara birakunda kubera ko abantu bose ntago ntibazi igifaransa ntibazi n'icyongereza, ugasanga umuntu w'umutama
ariko yumviriza indirimbo y'icongereza ukibaza ati none mutama koko ibi bintu bari bavuga arabyumva. Nizere ko baje kuba inyishu kugira ngo abantu bazoze barakurikirana ibiganiro bya Nest TV bazoze barumviriza izo ndirimbo zisiguye. Yego mwabitoye ni kuri yego. None indirimbo mumaze gusobanura ni iyihe ndirimbo ishobora kuba yarakugoye cyangwa ni iyihe ndirimbo ishobora kuba yarakoroheye cyane watanguriye mbere kuyihe ndirimbo? Indirimbo natanguye gukora ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyanigeriya yitwa Rude Boy ivuga ngo woman, umugore. Iyo ndirimbo rero hari ukuntu igoyemo gake gake bivanye n'ukuntu agenda aravangavanga indimi za hariya ukiyumvira ati none uru rurimi n'ibyo bigasaba yuko umuntu arinda kugira ubundi bushakashatsi kugira amenye kode y'iyo ndirimbo. Bishobaye ngombwa akifashisha n'inzobere n'abamusumbya kubyumva kutahura. Gerageje kutubwira muri make iyo ndirimbo ya Rude Boy ndumvamo women bisobanura umugore. Sinzi message cyangwa ubutumwa iyo ndirimbo yashatse gutanga ko ugiye gusigura indirimbo kugira ngo hariho message uba warumvise mu kintu bigatuma bikwinspira kugira ngo iyo message ibe yoshika kwabo bantu. Nka message ushobora kuba warakuye muri iyo ndirimbo niyi? Okay. Muri iyo ndirimbo hanini avuga umugore agerageza kwerekana yuko kuba mu bantu bari kwisi, mu bagore, mu bakobwa, nta ntungane ibaho, nta muntu ari perfect. Umuntu wese yamana ububazo, yamana icyaha. Ugiye rero kurondera intungane, wamurondera mu bagore, wamurondera mu bagabo, birashobora kukugora. Akagira ati reko ata muntu rero ariho w'intungane ugerageje kuronka mufata uko hama ugerageze kumutahura kugiriye agakosha ntubigire birebire arakababarirwa mubabarire. Agira ati rero ni warondera umugore w'intungane, umugore yubaha Imana, uwo nta ubaho. Niwe gerageze rero kumurondera rero nuko wokora gwawe, nuko urema gwawe, je navyo ntibishoboka. Hari ubutumwa rumva yariko avuga ku mugore ariko agiye kurangiza yahavuye abona yuko burya n'abagore nabo nyene baba bashaka abagabo b'intungane. Bagira ati bagore nabo nimwashaka abagabo b'intungane ntabo rema gwanyu. Hanini nuko kuntu nyene abagomba kwerekana yuko atabantu b'intungane bariho. Ofete hari ikintu abantu dukunda kwirengagiza ugasanga nk'imisore, kuko ndavuga nk'imisore akenshi cyangwa n'inkumi akenshi aja kurondera umukobwa ngo w'intungane ngo afise imico myiza, ariko akiyobagiza ko n'uwo mukobwa nawe nyene akeneye umugabo novuga yitwara neza. Ego tusanga muri kahise ibintu bimeze ukuntu mbo ari n'indirimbo yindi nace bice bimpa ikiyumviro ku ndirimbo yindi nasiguye iyo witwa Dore agerageza kubwira umugabo wiwe uko yamwiyumvira yimba ati je ntwaye umugore w'intungane. Mbere ugiye kubiraba byimbitseyo umugabo yahavuye asanga umugore yari yititse atari we yatwaye. Mu yandi majambo mu Barundi twe dufise umuco kera utwo uzanye umugore. Ni indirimbo ya Dore hari indirimbo ya Dore. Oya ni ya Dore indirimbo ivuga ngo just because I'm a woman. Kubera yuko ndi umugore nico gituma ufata uko wumva wishakira, ungira uko wumva wishakira. Jewe nego nibyo byarashitse barancamo barangirira nabi, byarashitse sanga narabikoze kuko ngira nje niyo hamvuye nibaza yuko umugabo wiwe wamutwaye yarafise ngira ngo ya culture wa muco nka muco w'ikirundi tuvuga duti umukobwa tumutwaye tegeza gusanga ari sugi atarononekara. Noneho rero yasanze yarononekara aragira ati rero nimba narabikoze ese wehoho niwe wari intungane, icaha canje nakoze amakosha yanje niyo mabi gusumba yawe. Tujewe niko nafatiranye baramfashe bamufashe ku ngufu rero arononekara. None wehoho iyo bigenda gute gufatirana umwana w'umukobwa
ukamwonona ariko hagera kuja kurongora ugaca uza gushaka umumarayika rero ntuze rero tugarutse kuri ya indi rude boy naca bati w'intungane nta woronka ibyo bintu bikaze ibyo bintu birakaze sinzi ko umuntu ashobora kubihuza n'ibi bintu turiko turabona mu buzima busanzwe ngaha ibintu turiko turabona ngaha mu buzima busanzwe by'ingo z'iki gihe aho turiko turabona hariko harabe ibintu byitwa gusambuka kw'ingo cyane yego nubwo ntashatse kwinjira cyane mu buzima bw'iwawe nibaza ko murubatse cyane rwose wowe uri kubiraba ubona ibi bintu biriko biterwa n'iki mu kino gihe ego mwino minsi ngira ngo ni bya binini naca bavuga abakunda gusoma na cyane cyane bagira ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana bavuga ngo turi mu minsi ya nyuma kumbure ngira ngo nuko turi mu minsi ya nyuma ariko nubwo tubona umuntu ugerageza kuronderera muri angle yo mu bushakashatsi mu bitabo by'Imana turabona ko mwino minsi haraboneka nyene bavuga imyifato tabereye mu bubakanye ari nabyo biko bituma habaho gusambuka cyane kw'ingo mu ndirimbo nasiguye ari indirimbo bivuze ko ya Lucky Dube avuga ati it is not easy yariko araganira na mama wiwe amubwira ati mama ni ikiganiro cyagwagiranye na nyina wiwe amubwira yuko yaronse umugore ariko nyina we aramubwira ati mwananje wafashe umwanya uhagije wo kumwigako none nanje hama umwana aramubwira ati nta ngorane je gusa namushimye ni umuntu mwiza mugabo nyina wiwe kuko yari urumva abantu bakera abantu bakuze bahumuye baba bazi ati ibyo ari byo byose umwana uko yokora ibintu byose araza guhubuka rero sasa Lucky Dube yari yahubutse agwa ku mugobwa abonana intungane ameze neza abwira nyina ati intungane ameze neza aritonda sepa arazana umugore mugabo yageze iminsi mike yasanze icyo yiyumviriye k'uburyohe mu bisanzwe bubakanye ni uburyohe aba ari uburyohe ariko ahabwo yasanga bwa buryohe yifuza yiyumvira atari bwo rero sasa mbaye ndagira ngaho imbere yuko nja kure iyo ndirimbo uno munsi umuntu arashaka kuzana umuntu yibaza ngo ni uburyohe ni umuryenga agiyemo mugabo ukaba usanga par contre wawe umuntu uzanye bivanye n'uburyo yakuzemo n'ibimuryohera ugasanga uzanye umuntu atari wa ku rwego rw'iwawe azogusaba ibi we ntabyo ufise azokwama mu kirori azoshaka kujya mu kirori wewe ntukundi kirori rero nko muja kurongora rero ifa yuko umuntu wese araba urugero rwiwe hama akabaho kwiga neza hari n'umwanditsi yakunze kubivuga ko witwa Ellen G. White mu gitabo avuga ku nama agira abasore n'abakobwa niho yerekana ingene umuntu mu kujya kuresha agomba kuraba akazitondera kandi bakamarana igihe kinini ariko aramwigako ego sinzi ko noba nabishuye ku kibazo cyanyu oya nibyo hama ikintu ndiko ndagerageza kuvuga urabona izi generation za kino gihe akenshi twebwe sinzi ko urabyibuka ababyeyi bacu canke batama bakuze usanga ingo zabo zararamba bakabana imyaka 50 babana bakagenda basazana ariko kuri izi generation turiko turabona iki gihe ingo zabo ntiziriko ziraramba ndiko ndakubaza rero ubona byo biva kuki byo biterwa n'iki ingo zabo zararamba mugabo twumve yuko bagiye bibari babayemo ari ukuntu byari je novuga yuko byari bihe byiza kuko ibi bihe twe turimo bya modernité nibindi bintu nabyo nyene birafise iyo bitujana uno munsi isi ahavuye iba nka petit village ni iringa mu kiganza isi yose umuntu abayifise mu kiganza rero umuco umuntu abonye iburaya umuco umuntu abonye Amerika n'ahandi umwana wacu no munsi aca wumuzana
akawugira gwiwe. Rero iyo mico rimwe na rimwe simvuze yuko imico mva mahanga yose ari mibi, mugabo rimwe na rimwe imico mva mahanga iratwica. Imaze kutwica rero usanga umuntu ariko agendera ku murongo atari umurongo wo kuba warahavuye. Uno munsi umugabo aravuga, umugore akavuga, umwana akavuga, cyose biba biparanganye, ntawuharira uwundi. Urumva ko ari ikibazo ariko mu muco wacu kirundi ngira ngo no muri izi region tuba dusangiye bavuga bati mudamu hari ukuntu bakunda agiye kubaka ngo urihangana niko zubakwa. Kenshi wasanga hari ukuntu yubakiye nyene akihangana, ariko uno munsi kugira umukobwa uno munsi abe yo kwihangana yubakire kwa bijya bintu wakera yubakirako ntigikunda. Bo uretse ko hari n'ibintu byinshi bisamaza mu kino gihe, hariho izi mvuga akenshi zirakunda gusamaza abantu cyane gose, akaba ari navyo bituma novuga ko biri mu bintu bituma ingo zubu zitakiramba. Nibaza ko harimo n'ikindi kintu cyo kumfasha kugisigura ko hashobora kuba harimo ikintu icyo bitwa ngo kuvuga ngo bakuyeho kirazira. Nimba kera bahora bavuga nti urihangane ko zubakwa, ariko umukobwa w'ubu ahita akubwira nogumayo kubera iki. Ubwo ibyo ntibiri mu bintu bituma ibi bintu byo guta umuco w'ikirundi, biri mu bintu biri gutuma ingo zubu zitakiramba cyane gose. Ako kantu muvuze barakwiye kirazira nibyo. Hajya umuco ari ukuntu ugenda uratakaza kubera aka kantu nta limite, abantu nta limite tugifise. Kera umwana w'umukobwa uko yitwara kose no mu kibano abantu baragufasha werumva komeye ngo aramenje, ariko no munsi uko bimeze ako rero ka kirazira limite ibihavuye nyene ibintu bica biyangara ko ariko akenshi ngira sinzi ko imico ya kera yose umuntu twari kubandanya twikorera ko sinzi ko ari ibintu bakunda guteza bashaka gutwenza, bavuga ko akenshi umugore yatashye cyangwa yahukanye akenshi ngo yatahanga azanye inkoko. Sinzi ko nubwo nturi wa kera ariko ndaza ako kantu no kubibona ahubwo narabibonye kuko burya imyaka yoyo turiko turayijyana buke kandi ibyari mu 90 sibyo biri muri 2000 kandi byari muri 2010 uko ariko ibyo nabonye narabibonye. Kera hari ibintu kera bakorera ko mugabo byari ni ibintu by'ubusambo gute. Hari ibintu ibi bintu tuvuga umuntu yahukanye yategereza kuzaza afise inkoko. Rero ariko uno munsi ntabwo ariko bikimeze, ubu wahukanye urashaka kuza utayifise. None uri mwe mu muryango none udabishoboye none ucugira gute, none umugore wawe ucumureka rero ngo ntugaruke mu nzu. Ni kubera yuko byari byose mu myumvire, nk'uno munsi imyumvire y'uno munsi hari ukuntu abantu baratahura ubu ko nubwo atoyizana ntacyo byinshi. Mugabo kera gusa harimo n'akantu k'ubusambo. Ariko akenshi ndakunda kwibaza, ndakunda kugaruka ati nyine kubera iki bijya bintu byabo, mbese inkoko kubera iki yasigura iki, yasemboriza ikintu gikomeye cyane. Inkoko cyari ikintu gikomeye cyane, mugabo byose biravana n'imico y'igihugu. Nk'ubu ndazi yuko twebwe iwacu nk'aha iwacu mu Burundi inkoko, ariko ari nk'ahandi ushobora gusanga kumbura ari nk'impene cyangwa ari ikindi kintu. Biravana n'umuco w'igihugu, mugabo uko byose kose numva ko cyari ikintu gikomeye cyane kugira ngo umuntu w'umukwe batamuhaye inkoko ntabwo byagaragara ko yubashwe. Abakunzi ba Nest TV kuko muri ko murabyumva umaze kutuganira ibintu byinshi kandi turiko twegereza ku musozo w'iki kiganiro. Rero nk'umuntu nuvuga amaze kugira experience kuko iyo umaze kubaka buryo umaze kumenya utuntu n'utundi babyita kumira akabuye k'abagabo, umaze kumira akabuye k'abagabo. Ni kahe nk'akajambo cyangwa nk'impanuro ushobora gutekerera urwaruka rw'ubu cyane cyane
abajene batarubaka imisore n'inkumi nakahe haje mushobora kubabwira kugira ngo ibintu tubanaye tubibona nkuko biri muri iyi minsi kuko birakabije gose nshobora kubivuga umwe akabyumva uko abishaka ubundi akabyumva uko abishaka ariko ikigaragara si ikindi mu kinyarwanda no bakunda kuvuga ngo kwisumbukuruza hari abantu mu kuza kuresha kwabo mu kurondera abo bubakana usanga ariko ararondera uwo muri class atari gwabo urwego mu rugero atari rwiwe ugasanga uri kurushaka wewe iwanyu nimba ari kwa rukoti ariko uri kushaka abandi bo mu rundi rwego hahandi bubashe kw'abanyakubaho oya ahubwo ugaruka urabe ababayeho nk'ukubayeho hama hari ikindi kiriko kiraboneka mu kurondera uwo mwubakana ukarondera umuntu ngo nuko muhuriye mu kirori mugabo ntiwafashe umwanya wo kumwigaho ari nabyo nyina warakidoya ngo ati mwananje warafashe umwanya uhagije wo kumwigaho ugasanga inyuma murahuye inyuma y'akanya gato ngo invitation faites attention mwa basore mwe faites attention mwa nkumi mwe iki kintu mukitondere rwose kuko inka nyizo kenshi zirangira zisambutse kenshi mu mwanya muto ntabwo ushaka kumenya umuntu kuko umuntu ndakunda umuhanzi bamwita w'umunyarwanda yitwa Rudaman niwe yavuze indirimbo avuga ngo umuntu ni mugari umuntu aragutse umuntu usuye tubona umuntu ni ikintu kimurimo kimwihishemo nakurikiranya akaganiro ubu bushize kaciye kuri Neza TV muganira n'umuntu avuga yuko umuntu kugira uzomumenye uzomubaza abagenzi biwe rero sasa ni inkumi rero mugahura ebwo nibyo ni mukundane mugabo banza gerageza umenye ese abayeho gute mbe bagenzi biwe babayeho gute kuko iki uko yogerageza kuguhisha kose uzobimenyera marage bagenzi biwe niba bazoguserurira uwo ari we simvuze birebire mugabo ndazi ko mu basore benshi dukunze kuganira kuko je ndakunze kugira amahirwe tukaganira n'abantu bafise bagira ama experience mu buzima bwabo bakatubwira tugasangira ingene babibonye n'ukuri mubiri umuntu nubwo wamubona ari intungane ijana ku ijana mwobana n'imyaka 5 utaramumenya ariko ugaca usanga umuntu yiyemeje hari ibyo mperuka kumva ngo umuhungu yatwaye umukobwa ngo bahuye kuri Facebook ya baba iryo rero nirindi naryo kosha rikomeye cyane kandi nogira ko mpanura abantu kutarikora ego guhurira n'umuntu kuri social media iyo ko yoba kokose urateruye usize mu nzu ese usize mu nzu inde uramutse bahuriye kuri Facebook umukobwa nimba ari mu Kayanza umwe nimba ku Makamba bakavugana kuri Facebook kugeza n'igihe umvikana ko bagiye ese ndakubaza uzokurikirana iherezo ryanje ese nimba ndiko ndabesha abo byawe bimaze gushikira bazoce babivuga muri commentaire uzoza gusanga ni buri kwijana barigize biciye muri ubwo buryo uzombariza bamaze abo zimaze kuranga byoroshye bakunzi ba Neza TV murumva ko ibintu bigeze ku yindi ntambwe Etienne atuganiriye ibintu bikomeye cyane ibintu by'ubwenge hama nizere ko umunsi uzokundira kuguhamagara cyane cyane ko usanzwe unakorera kuri Neza TV sinavuga ngo uri mushyashya nizere ko umunsi uzosubira kuguhamagara tukatuganira ku bintu byinshi bitandukanye uzotwitaba nta kibazo niho ndi kandi niho nama umwanya wose habonetse akantu mukankenera nta kibazo mbere yuko uza kugira akajambo utekereye abakunzi ba Neza TV ngo ndabibutse ko nimba ariho ukibona ikiganiro wihutire kujya ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro cyo turashirako uzozira bibona mu bambere wibagirwe no kudufasha kugira partage
nimba hariho n'ikibazo wagize ucyandike muri commentaire kugira ngo nitwongera kumutumira azoce akwishura. Sinzi ko ijambo rero ushobora gutekerera abakunzi ba Nest TV kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro. Ego akajambo ka nyuma nobabwira nuko ndabifurije kugira inkuru nziza kandi ndabifurije gutekereza kenshi iyo mugiye kubakana kuko birababaje ingo kuba bubatswe ubu ejo rukaca rusambuka hataciye mu kabiri aba ari ibintu bibi cyane rwose. Ariko nubwo bimeze uko hari abantu boce bagira ukwitwaza ngo urumva ngo kuzana umugore ngo hari benshi bagize inzitwazo cyane berekana yuko ubuzima bwo kuzana umugore ngo nabajya ngo zamazasambutse oya kubera ikurabira ku bandi sana wewe naba bibereye kuri wewe byo kugirira akamaro kuko umuntu umuzana kugira ngo urugo rutere imbere kandi no kubaho ubuzima bwo kwisi ukazogenda uko atatusize aha hari umugani bakunda ngo udasize umwana asiga umugani urashobora gusiga utasize n'umugani cyawe bikaba biraheze nuko nako kajambo no rangiza ndababwira ati ko haje kuba ariko bagerageza kubaka ingo ko haje murondere abagore murondere abasore abo muzokubakana kandi mubishire mu bwenge. Okay, bakunzi ba Nest TV nizere ko mukomeje kumererwa neza. Etienne akajambo adusigiye atubwiye nti udasize umwana asiga umugani. Mukomeze kumererwa neza aho muri hose na gahwana.